Yesu ashimwe. Dusangire aya majambo dusanga mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 19 umurongo wa 33 n'uwa 36. Ariko niwabishobora uraza gusoma akagace kose. Batereka se vino muri iryo joro, umukuru aragenda aryamana na se ntiyamenye ingene uwo mukobwa yaje kuryama n'ingene yavyutse. Uko niko bakobwa ba Loti batwaye inda bakuye kuri se. Dusangirira ijambo rivuga ngo wirinde kuboregwa. Loti amaze guhunga Sodomu yaciye aza kuba mu kiyaya cy'Isowari hamwe n'abakobwa biwe babiri. Murazi yuko mukiwe yari yasigaye mu nzira yahindutse inkingi y'umunyu kubera yari yahindukiye inyuma aza kuraba ibiriko biraba Sodomu, kandi Imana yari yababujije ngo ntibaze bahindukire baraba inyuma batarashika iyo baja. Nuko rero Loti acaja kuba muri ico kiyaya cy'Isowari hamwe n'abo bakobwa biwe babiri. Hanyuma abo bakobwa bo baja kwibera mu isenga, ariko Loti ngo atinye kuba Isowari aca aja iyo abakobwa biwe bari. Hanyuma amaze kubasangayo bararaba babona nta bahungu bahari bazobarongora kugira ngo babyarane abana. Baca bigira imigabo yo kuboreza se kugira ngo abavyare kw'abana, hanyuma babone ngo guhonora umuryango. Nuko rero bamutereka vino. Umukobwa wa mbere agenda aryamana na se ngo arinda avyuka isa atamenye ibyabaye. N'uwa kabiri bigenda uko. Nshuti yanje, wirinde kuboregwa. Ibaze inzoga zigatwara ubwenge umuntu ku buryo aryamana n'umuntu bagakora ibyo bakora akarinda avyuka ntiyigera amenya yuko hari uwo baryamanye. Wirinde kuboregwa. Inzoga zikoresha amabi menshi ku buryo ugiye kuyamenya mu nyuma wicuza ukavuga ngo mbega ibi nabikoze ryari byagenze gute. Ube maso, wirinde kuboregwa. Lemuweli yari umwami, nyina wiwe yarakuze w'inararibonye, yabonye byinshi, aramuhanura aya majambo. Dusoma mu Migani igice cya 31 uhereye ku murongo wa 4. Aramubwira ngo nibibereye abami Lemuweli we, nibibereye abami kunywa vino canke abaganwa gushira umutima kubiboreza, kuko bonywa bakibagira ibyagezwe bakadambikanya urubanza rw'umuntu wese w'umurushwa. Ikiboreza ugihe uri hafi yo gupfa, na vino uyihe ufise akabonge mu mutima. Anywe yibagira ubworo bwiwe, naze yibuke kandi imibabaro yiwe. Murumviza impanuro mama wa Lemuweli yamuhaye, yari umuntu akuze yabonye byinshi. Aramubwira ngo ikiboreza ugihe umuntu ari hafi yo gupfa, canke uwigeze ku mfiro n'uri mu bworo kugira ngo yibagire ubworo bwiwe. None wewe ko mbona uri kuranywa uboregwa iminsi yose, uri hafi yo gupfa. Yamuhanuye ngo ubihe uri hafi yo gupfa, cyangwa uwihebuye wa wundi ari mu bibazo yihebuye kugira ngo yibagire ayo marushwa yiwe. Ariko jewe n'uwo bari mu marushwa sinomuhanura kumwiza inzoga. Yesu yavuze ngo barushe n'abaremerewe baze kuri warabaruhura. Nimba urushe, nimba uri mu bworo, nimba uri mu marushwa atandukanye, hungira kuri Yesu. Niwihe inzoga, uzosanga noneho wakoze amabi akubuza amahoro gusumba ibibazo wari urimwo. Nuko rero wirinde kuboregwa, kuko inzoga zikoresha amabi menshi wicuza mu nyuma. Imana idufashe cyane.